Kuza kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihugu bigize EAC ni inyungu nini cyane ku Burundi, ku bagwizatunga b'u Burundi, kuko nico gihugu mu bihugu twegeranye dusanzwe dushoreramo ibidandazwa byinshi. Ubu rero Kongo imaze kuba mu bihugu bigize EAC, no kuvuga yuko hariho ubundi burusho buca buboneka ku muntu wese azoshobora gushorerayo ibidandazwa, na cyane bijya by'amadora de douane nkuko bisanzwe bitegekanijwe. Kwinjizayo ibidandazwa bigiye guca byoroha cyane, kuko baca baronka ubwo burusho ku mupaka wa Kongo. Ibyo rero totera kamo abagwizatunga b'abarundi guca ntibadasigara inyuma, kugira ngo ibindi bihugu byo muri EAC ntibihave bidutanga iyo soko, kuko ni soko nini cyane. Murabizi ko Kongo ari igihugu kinini gifise abantu benshi kandi kitagwiriyemo n'amahinguriro. Bigaragara rero ko ari akaryo keza ku bagwizatunga b'abarundi ko gushobora kwagura imihora kugira ngo ibidandazwa bishorerwayo birushirizeho kuba byinshi kuruta uko vyahora.